mwihe Bonye urawusohoye se hari umusuzo usohora bagukira sohoka we dogo nukuri kw'Imana byemerera imbere ya kamera isi yose ibibona ntubona akoresha umwanya ko bamumenye umuntu uyu muhungu baramumenye umuntu irishano mwararyamanyiri nta n'umunsi warimwe karavyitiriye sawa reka biharire kubera vyigene byagenze basi bandunyumvirize pasi aho ubona burya nashavuye kandi buhoro kandi niko nivugira buhoro wowe uri kuvuga ati ngo aranavyemeza ati ngo je ntitwaryamanye ni kubera byamubayeko nitukundana nibigeze bana urumva ndumusanze jewe nze ngaha umwanya umusanze he Jani mse na audio rega no wamuhaye amakuru ko uza ngo yaje kwirwa ngo ahora ateka ahubwo rero nta namakuru afise yamenye ivyo twirigwamwo turaramwo kagenda katazabaye ntubone ko abana bubu batagira indero Guys mumeze gute mumeze bien cemeze neza kabisa ndaho ndashima Imana murabona ndi muri za location zo muri za quartier zacu ni za Kamenge Kinama sasa rero uno mudogo turi kumwe je yampamagaye nama nababwiye misi yose ati iyo murinze mubona kamera yakije mubona umuntu ari imbere ya kamera hari ibintu byinshi bavyabaye kwanza vyayazwe kugira dutorane apere ama message ukunuku ari ibintu byinshi tuba twayaze rero hageze aho je ndabashikiriza nabwiye ati reka ndabashikiriza urumva neza yuko ibintu biba byamaze gufata inzira salama bibi bazima lakini bibi wacu ntumwarabu sasa rero peti yangu bimeze gute rero koresha umwanya nabuze amahoro ndakewa nabuze no kugenda ndabivuga gusa kawaida ne kubera we aja nawe wirongoreye hakiri kare ndakewa we nawe ugira yari ubona afise ingorane ma sivyo jewe nikunde umudemu ndamukunda tuja mu rukundo bisanzwe ariko ikintangaje nuko burya imbwa ni nyinshi muri iki gihugu ndakewa imbwa ni nyinshi je bandungikiye udurendera ndanakubereka mukanya bandungikiye ujo bambwira ati burya rero umudemu wawe agiye kwa pasi ngo yinjiye indani ngo tumubonye kita gipete cyo mu Kinama hajya kuri senke mu Kinama ngo bari mu nzu ngo misi yose samedi abari karayige abakiriko ingorane nukuri kw'Imana Gatwe umeze neza ujo yandi ninde yakunkiye sumu gute gatwe umeze neza nanje ndaho man hama rero wa mudemu yinjiye hahano man inje muri gwa rupango kwa pasi ebana toujours samedi baba abari hari ateka girane aho rero jewe bambaye ndakubwira kuva kare kuko buri samedi hose ni habari no yirigwa wanashima ebana no munsi ni hari rero ugomba kubimenya ebana shaka uzovyirabire aho genda ejeje nyumvira no kuri wewe wamwishuye ngiki je nta kintu namwishuye wumva no mwishyura ibyindakewa mana birababaje tubigire gute rero urazi ikintu gihari rero je nshaka tujana sivyo turabe sikivyo bintu nuko reka no ntazo nemera kuko ndavye turi kumwe urukunda umenga nibindi bintu ntego ndo kuri kw'Imana muri kumwe mu mukundanye cyane tuba dukundanye cyane ibintu biri fresh ariko birantangaje burya babimbwira nubu sindavyemera nza kwemera ruko murakundanye n'umusheri wawe turakundanye man nukuri rero so guys reka dukoresha umwanya sivyo rero reka dukoreshe time ego ndaki nkuko bamaze kubimbwira aboro ni hasi kumenga harugaye sanga abana kubesha ariko jewe nk'umunyarusaku aze je ibintu by'ubusambanyi ko ndabifana
urumvuje ufana yuko bariko barakavutura ndakewa ije nivyo vyo nanyohe birakuryohe gati ugenzwa n'amaki herega kumbe vya bintu ni seriye ndakewa ugenzwa n'amaki ngenzwa n'ameza hano washitseyo gute pasikwa umugabo wanje ari muri douche umugabo wawe ega birabaye seriye ndakeye navyo waruzi none reka ndakubaza ni wa museri wanje ndiko ndakubwira amana umusheri wawe twabanye kuva kera zose kunyita umusheri wawe ndafise aya pasi voilà pasi Chemwe murantu wenza nibikinga Kadogo wewe waje ngako Yego Kadogo je naje ngaha kuraba umugore wanje Akantu katarava kuyo kaneye waje kuraba umugore wawe uwo n'umugore wawe uyo Basi nabikubwire imba je watari umugore wanje uyo Koresha umwanya mbisa Che Uyu n'umugore wawe uwo n'umugabo Ewe sohoka none Jewe Peti reka kuba muza murinjira mu buzima bw'abantu peti yangu Jereka ndakubwiza ukuri sivyo aha burya niko baranaje mvuga utujambo duke kandi ntanashavuye wewe ugira he nama namwenenye ko misi yose sivyo nizo mpamvu ndakubwira ko ari umusheri wanje amakuru ndabimvise ubunyene yuko wamumuzana ngaha kumbe man sohoka ntakubesha ayo n'amajambo y'isaka umviriza ni pasi none koresha uyu umwanya mupetra none uramuzi no rindira aka gahungu ngira nta n'imyaka 12 gafisa ka sivyo jewe n'umuntu w'umugabo ndipangiye inzu sivyo iyi nzu ni yiwanje ndiha sivyo ndirasiyona nta muvyeyi n'umwe jewe aza kumfasha ngaha ntamenye ingene mbayeho sivyo ubu n'umugore wanje nemera kandi nama ngimisi yose ibyo ni vyako kujugwa imisi yose uko ndamukere ni fyatu ariko sikwe yakabakobwa bameze umunsi no muteri umviriza nakubwire sivyo umviriza Kadogo umviriza umunsi no mugo canke n'umu ex wiwe aragapana ubu ex ubu n'umukadogo sivyo rero gira uharire ko ntamwenenye ko jewe wewe uraraba neza n'ivyo bibando ntibibe biriko byandikizwa n'uwo mukobwa Akarabesha ndiko ndabesha vyahe nama ndamusomagura je nikuri kubana w'umukobwa je turakundanye none ko wama musomagura ubona ari munzi wawe ubona ari munzi wawe ikintangaje akani karava no kuyo kaneye je munauze basi kintu kimwe wewe mwana umusheri wawe ni wawe mugabo wawe cyangwa umusheri wawe mubwire koresha umwanya jewe ni kubera mwasanze jewe natuje naryohewe ibintu vyagenze neza ninge wapiga mwe bote hapa amunge ngiye hapa mwa rupangu mi urabibona ndabira akana kanga nuku ntani ndevuga afise nikarava kuyo kaneye amahera ko yakura igosha pasi umviriza ibi bintu mubifute pasi cameraman iki gihungu imuzu ziyere pasi nyumviriza waje kurobeza ushobora kubura kumbwira amajambo nkayo sivyo wewe ngo muraryamanye ariko usanga jewe mfise ikintu kinini cyane kuri uyo arakenye usanga mfise kinini cyane kuri uyu wewe we muraryamana ukikingira ubanza nyumviriza we ndagukubita uzomurita ni wabona umwana aje ngaha umviriza urabona umukobwa nta makuru afise burya uravuga ariko ntabwo uramenya ukuri uko nyitakana nama namwenenye ko buri munsi buri mwanya sivyo rero nimba we yamaguha ntavyo yari bwambire kandi sikosa iyo yari kubimbwira akavuga ati burya je hari gihe moranda bitanga kugira ngo nk'amafaranga ikosa ni kubera ure ni nk'umushuga dadire yego ndakewa ega koresha umwanya je ndiko ndatanga niko ndagusanze wawe nukuri je ndakara ahubwo rero ndakumena ivy'imbere kugira ngo oya ntimushwane vrema ntimushwane umviri oya atanguye kundengera asanze mu rugo wawe oya erega barazinanye none bazinanye n'umu ex wiwe barahebanye sivyo bahebanye ibintu baramukunda none ariko urumva ko hari ibindi bafitaniye ivyo bafitaniye ivyo ntavyo nzi jewe namenye yuko namuzanye ngaha jewe nitunze n'umuntu w'umugabo apana akantu gasoba naho karyamye iryo shano tumaze kuryamana ryari
ubwana bw'ubu ni ngorane sivyo nk'ubu uye kagenda muri za motive hamwe mubwira ngo wenda gukunda akacabona aramutwengeye ngo barakundana bakundanye vyahe na byamerera imbere ya kamera isi yose ibibona ntubona akoresha umwanya ko bamumenye umuntu uyu muhungu baramumenye umuntu irishano mwararyamanyiri nta n'umunsi warimwe karavyitiriye sawa reka biharire kubera vyigene byagenze basi banze unyumvirize pasi aho ubona burya nashavuye kandi buhoro buhoro kandi niko nivugira buhoro buhoro wowe uri kuvuga ati ngo aranavyemeza ati ngo je ntitwaryamanye ni kubera vyamubayeko nitukundana ntibigeze banakunda urumva ndi umusati jewe nze ngaha umwanya umusanze he Janyumse na audio rega no wamuhaye amakuru ko uza ngo yaje kwirwa ngo ahora ateka ahubwo rero nta namakuru afise yamenye ivyo twirigwamwo turaramwo kagenda katazabaye ntubone abana bubu batagira indero sohoka we dogo je nukuri kw'Imana ngo mugene umutahanye ega koresha umwanya hari ibintu bibabaza kwereke n'ingene yambaye hari ibintu bibabaza bereke hari ndakenda ma yinjirire baby yinjirire baby hari umuso uzomuhamagara umwicanyi umuhamagara baby hari umuso uzomuhamagara umwicanyi namukunze ndamubona petit kandi uzi niki muri umunsi nto muvyarako niwe munsi no baba maranye imyaka ingahe jewe Pamaranye hamezi 5 amezi makeye urumva iyo myaka yose iraba arashaje sibyo imyaka yo guhera mu 10 bwiwe no gusaza ni jewe twakundana koresha umwanya ariko amezi angahe umwanya reka ndamubaza ikibazo kimwe sivyo we mumaranye igihe kingani je tumaranye imyaka 3 imyaka 3 wumva utasoba huryamye wumva utari umwana ugisoba newe yumvira ko mesi imyaka ingahe indi usanga gakuzemo uyumvira ko mesi imyaka ingahe mani turabe urabiki Gurisha umwanya umuntu acambariye boyebo oya je nambaye boyebo we wambaye iki weri kimeje gufyatavuga kugira ukumbe biranamutera ubwoba uko ntavyazi none pasi ndakubanza sivyo hajya nubwo biriko bira ikintu wombaza no kikubaza ndakewa tokapo nene uburyo umuntu wene nako nanje nkamwene nako ugira umbwire ko ntokubaza ikintu rero wewe wurirako wewe umva murasangira rero ni mama oya je no kuri koresha umwanya ni kubera ndamusanze urazi ngene nimereye je umwanya mubaze je ko maze kumwurira ko wumva je ndamaze kugira fye nawe aravyemeye erega karatinya aratinya kubera abona ruboko ngaha uyu mubaze mwarakundanye ngo no warafyatuye ngo wapi mugabo jewe bazavuga ati ari fier ari fier kubona ari kumwe nanje sivyo urazi kimba baje koresha umwana ikimba baje nuko umukobwa je nukuri ndiko mvugisha uko ntiwemvere ngo ndiko ndakina kuba niyo jo bayindunye ikintu ko bari basanzwe babizi ko dukundanye uyu mukobwa nta kintu twavugana ngo kigirene kije hanze ariko ubu unye ikintangaje no kubera yampevye akaja kuri uyu atambwiye nico ega kumbwira abakobwa ni benshi erega koresha umwanya abakobwa ni benshi kandi bafise inyo bafise n'ingidi nta ngorane yo kugirana yo kubakunda ariko iyo mgize none genda ega kubuga umviriza koresha umwanya ari ibintu abana bubu biha sivyo agahura n'umudemu sivyo akazara mucorera 500 200 sivyo kubera ubu n'uw'imbombo 500 urazi yava wewe uno wo guhimbomba cyagoye ko ni 500 urazi yava acha yiyumvira ngo arakunzwe sivyo bro genda buhoro uracari muto ukundane nabo mungana umuntu muto nuyo yemera nkamuha senkesa nkamwene nako urumva umuntu muto wari nuyo nyene urubanza arayaguha Jenda maze kuguha ni kubara wamufasha ariko atinyiye imboko yawe naye ahandi jenda zihariya n'ibindi mwanya uwakwiye kugendana n'abaminere nkawe n'umuminere urega ni nk'umuminere umuminere rega jewe uyu n'umukobwa akuze ebana nyine ameze neza tuberanye Ntubona pasi we kukufinisha abanyamuramvya wewe egera hana uzobifuta egera ha wewe urakinisha abanyamuramvya wewe urakinisha abanyamuramvya wewe urabona wewe umunyamuramvya rero urakarambiriza amaguru yawe ku musozi wa mushenze urane iki gihungu je wakoresha umwanya ndi magara make ariko no mwita ko kaguma mpfa usumenye ko afise umwana kandi si gwawe ene nakumenye ashakagira amasa washano
shano ni bibi wawe Jua. none Engene kangana. Nta n'ibiro 20 gafise. Ara. hewe Kadogo ndagukubita. Yewe byari ibintu mwe mwamwihe. No kweli. Bonyura usohoye se hari umusi uzosora bagukira. none uyu mukobwa muri mukundanye vyasi nukuri kw'Imana rega akoresha umwanya rega siniko ndakubesha je ndakubwije ukuri twahora dukundanye avyabre vyevye none uyu yari kunyundungikira audio gute tudakundanye uragira agira subi usingorane nimwe ujya mukobwa nta bwenge afise dufitani umwana nukuri umwana wawe afisa imyaka ingaho umwana afise imyaka ingahe 2 twakundanye sinakubwiye ko twakundanye imyaka 3 mu mwaka umwe yabaye yinjiye imyaka 2 rero umwana arashinga je narizi kutaragera no kuvyara wibaza ko mfise ingahe rero kuresha umwanya ntumbaze ibintu byinshi uko ndabona hariya hagira haba intambara ni kuri ndamusanzi wabo uranyibuka uranzi nyene meze uyu mwana ariko arahari uyu mwana neza yego arihe abahe uyu mwana umwana aba hariya munuze mu gatunguru ni yaba yego naje niyomba niyuba ari kwanda umwana umwana ari kwanye na ugo rukobwa nyene ruri ngaha yego ndake kwa inakuru yego bari birebire kabisa ari ibintu bisoba ibaze gukunda umuntu ukazuma twatuma 500 twaduhumbi akamuhutu 500 wamuhutu 500 oya nese ko yabivuze basi namworohereje ndamubwira ati muko no mutipe Hakim tumarize bana abantu bamaze gushenga tumarize bana tumarize bye ya tubandanye ariko ndakeba